urumva vraiment ahubwo murakwiye titre ya ambassadeur muhezagirwe cyane. We mu mutwe ni biki wahaye ikibanza kinini? Okay? Hari wahaye ikibanza kinini imyidagaduro. Ikibazo rero ni bizogufasha gutera intambwe. Hari wahaye ikibanza kinini no munsi yo hariho n'abajene benshi bari mu bintu kandi bakubwira ko neza ko bazotunga mbere bakanatera imbere gose. Bakina ibyitwa kadege gupariya imikino y'amahirwe. Ariko bagenzi je mu ntunge ndabaca intege kandi gose nta muntu numwe atera imbere kubw'amahirwe. Umuntu atera imbere kubera plan kubera yakoze nanone nivyo n'inkunze no kuvuga kandi burya umuntu agusumvye iterambere ni no gusumvya ivyo yakoze. Ari concentrate na business. Namaje ni onke. Ninde muri ivyo mu Burundi agezweho. Umuziki yambwiye no benshi yambwiye ngo washobora kuba ari Christophe Matata canke Shanje wa Miss. Ndavuga ni mane yanje. Ese kabo yoba atazi ko bapfuye. Ni kuvuga ntavyakurikirana kuko impamvu nakeneye ko mu munyamuziki hika bimutwara umwanya wiki. Les amis, sangwa amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza amafaranga. Nize ko meze neza ariko mu ntunge cyane no munsi amagara yankitse nameze neza. Murumva ko nijwi atari nyajyo. Ariko nanone nkuko navyemeye ko igihe cyose bizoshoboka ko nzohora nza kubasangiza ubutumwa bwiza bw'iterambere. So no munsi rero hari ico nshatse kubashikiriza kandi nza kukiza kubabera ciza. Bagenzi, gutera imbere uko nkunze kubivuga nti ni mu mutwe kandi birakunda. Yes, birakunda cyane. Ariko iruhande yuko bisaba amasacrifice menshi, iruhande yuko bisaba gufata amariske menshi, hari ikintu nagomba kuvuga ni iki bagenzi. Ikosa rimwe abantu benshi bakunze gukora no kuba mu bintu byinshi icyarimwe. Burya kuba mu bintu byinshi ahubwo burya nta kintu nakimwe ku rundi ruhande burimo. Reka kumure nza no burore buvyumvikanisha neza. Dufate nk'uyu mu joueur inde Cristiano Ronaldo par exemple. Eske mwibaza ko azwi ishinga no gukurikirana ibi nabiriya za politike z'ibihugu, azwi ishinga no gukurikirana abaririmbyi b'ibihugu runaka, azwi ishinga no gukurikirana abakomedie runaka, azwi ishinga no gukurikirana amafilme runaka, uwo mwanya ntawagira. Okay, reka tuvuge inde umukomersa runaka dufate ziranotse. Eske wavuza kumubwira ngo ibi nibi byinshi ntavyazi azibiriya nyene yiberemo bijanye na business. Donc umutwe wiwe yawaye concentration zo ku bintu runaka. Ubushize ndafise mu oncle wanje neko namubaza nti mbega oncle ndakubaze kandi aracari muto wageze mu myaka 43 Mbwa ari concentrate na business. Namaje ni onke. Ninde muri ivyo mu Burundi agezweho. Umuziki yambwiye no benshi yambwiye ngo washobora kuba ari Christophe Matata canke Shanje wa Miss. Ndavuga ni mane yanje. Ese kabo yoba atazi ko bapfuye. Ni kuvuga ntavyakurikirana kuko impamvu nakeneye ko mu munyamuziki hika bimutwara umwanya wiki. So ivyo nakarore gasanzwe. Ariko ndabereke uyu mugwiza tunga ku isi nzima yitwa Elon Musk, umunyamerika. Arongoye amashira hamwe menshi icyarimwe. Donga amashira mu menga 5 hariho za X, hariho Tesla, hariho X Space n'izindi. Ariko nigeze kuba nibaza nti none abishobora gute? Kumbe sanga ari concentrate n'ibyo vyonyene. Wacha bishobora? Kuvuga umutwe wawe wuzuzamwe ibiki biza gutuma aho bitse ibintu byo gufasha haca huzura hakabura. Okay, reka magare ngaho kugira ngo juste mbaze mpezi cyo nako nababwira. Bagenzi tutabeshanye hari ntaga kararo keza ko murengera ko nshobora kuvyumvikanisha. Hari umwigisha umunsi umwe hari umwigisha umwe yigize kuza mu ishuri azana ibintu bitatu. Ariko yarafise ikintu agomba kwigisha abanyeshuri kandi cyagikomeye. Yaje azanye icupa rifise umunwa wagutse. Azana amabuye no mutuwe duto duto.
azana umucanga azana n'amazi arabwira abanyeshuri ati rino cupa nifuza kuryuzuza ibi bintu mbega ati banyeshuri mukoresheje ubwenge mubona notangura gushiramo iki abanyeshuri bamubwira ati urazi rero umwigisha kugira bikundike neza tangura ushiremo amabuye hamwe ushiremo amabuye ucurenza ko ushiremo umucanga unyengetera hagati y'amabuye ati no mu nyuma ucusuka mu y'amazi ati icupa ryaza kuzura neza ntihatagize ikibuze na kimwe aho kija yatanguza y'amazi cyangwa yatanguza umucanga ashiramo amabuye mu nyuma rige bitari kwigwamo ariko ko yabikoze uko babisavye byarakunze niyo babwiye ati rero ujya mwabanyeshuri mwe ati haneko ndabigisha ubuzima ati mu buzima ati aya mabuye afite icyo avuze kubijanye n'ubuzima ati n'umucanga ufite icyo uvuze kubijanye n'ubuzima ati n'aya mazi afite icyo avuze kubijanye n'ubuzima ni ukuvuga ko we mu mutwe nibiki wahaye ikibanza kinini okay ari wahaye ikibanza kinini imyidagaduro ikibazo rero ni bizogufasha gutera intambwe ari wahaye ikibanza kinini no munsi yo ariho n'abajene benshi bari mu bintu kandi bakubwira ko neza ko bazotunga mbere bakanatera imbere gose bagira bakina ivyitwa kadege upariya imikino y'amahirwe ariko bagenzi je mu ntunge ndabaca intege kandi gose nta muntu numwe atera imbere kubwa mahirwe umuntu atera imbere kubera plan kubera yakoze nanone nivyo nkunze no kuvuga kandi burya umuntu agusumvye iterambere ni no gusumvya ivyo yakoze nuko bagenzi niko bimeze ubuzima nuko nyene bwubatse ikindi habaho ama opportunity menshi habaho amahirwe menshi nta muntu numwe atarigera ahura n'amahirwe nawo baho umuntu mugabo eske amahirwe waronse arico wayakojeje isi ntirenganya n'umuremyi Imana yacu ituzigama buri munsi ntirenganya utabikoresheje ibishira uwundi kandi arabikoresha abadusumbya gutera intambwe niba abandi bafasha amahirwe barose barayakoresha niba abandi kandi burya banahombye kenshi nimba ari ibintu byinshi utinya gukora ngohomba nagiye nkubwire yuko abantu benshi batiye intambwe kudusumbya canke kugusumbya niba abandi bakoze byinshi banahombye inshuro nyinshi ariko banungutse kenshi kubera iki bakoze birenze byo twakoze nimwibaze ngo ndigihamana ngo n'umuntu Imana yamugiriye hari nabo ari imigani kirundi yo rivuga ngo Imana ihayita umuhinga none yiti kijuju yiti umuhinga nyine kuko amahirwe barayarose barayakoresheje kuko nta muntu numwe atayaro nimba utarayaronka okay ukiri muzima uzoyaronka nakabuze uzoyaronka so tukiri muri binyene bijanye n'ama opportunité kutarata cyangwa kudahomba chance y'ikintu runaka ubonye nongere mpamagarire abaza kuvyumva cyangwa abishoboye bagenzi hari opportunité zibiri zijanye no kurema amafaranga arimwe n'ibikorwa amafaranga ariko amafaranga nanone akwiga yandi iyo hari ikintu cy'agaciro ushaka ni ngombwa nawe ubanze gutanga icagaciro so ndafise opportunity zibiri uze kunyandikira ndasiga ngani ngaha muri commentaire ndazi gusangiza ni wasanga wozijamwo ni sawa uzo kuzijamwo ariko abo mugiye ni babandi kamwe barasubye dufaranga twisunuye donc bari antenne de millions no kuvuga abantu baze kuza ndabarangira iyo mashance ariko ushize nabonye abantu benshi banyarikiye ngo jewe noronka ngo 500,000 je noronka 400 ni kuri murantunga burya nta mafaranga makabaho nta na menshi yabaho wewe ayo we wita menshi ari wundi ari makeya nayo wita makeya ari wundi ari menshi bivuze ko iki gikorwa ndiko ndavuga canke iki gikorwa nshaka kurangiramo abantu komeye opportunity nibitakunda kujana naco hazoza ibindi kandi nibaza ko tubasangiza byinshi ikindi kuri Agaciro Media naho turabashiza kama ibigano byinshi ibugura ubwenge hakaba kandi nibindi bibasangiza amahirwe atandukanye twe interview nga benshi so nizera ko utazigera widoga ngo warabuze ikintu na kimwe uri bukore nivyo
ariko ngarutse kuri ca cigisho nako ndavuga bagenzi nta muntu numwe atarigana ronka ama opportunity nta muntu numwe kana totera intambwe ico bisaba gusa hindura mind iteho ivyo kuriye kwitaho rero utakaza umwanya mu by'abandi hari abajene ngaho nkunze kubona usanga bariko barahari ngo oya ngo satubi na fizo ninda zikuririmba nakana koko izo mpari zirakenewe koko tutabeshanye ngo naka ngo umupira ngo naka ngo ni wakaze ngo twara imbere tubatsinda no kuri muramba bari abakunda football ndiko nabugize ukuri bijya bintu muriko muratagaza ku mwanya bijya birabe nko kwidagadura nta kindi cyangwa naho ubikunda gose bikire mu business n'abanyaburaya mubona bace babikiramo bya Melbet bya Bubet bya 1xbet ngabajya ba vrai fan bagenda bemera gose ndabemera gose bavuze bati ibi bintu dukunda bigomba no kutwinjiza amafaranga none we ni gutukunda nawe ibintu bikwinjiza amafaranga habwe twara umwanya w'ubusatu so uramabarira nimba ukunda izi nkino za football ariko birakunda ushobora kutaravyumvira gusa vyo ukunda hari uno munsi rero umuntu bagenzi ngira ndabumvishe ari mu bihugu by'uburaya yakoze akantu kanyoye cyane muri vya bigano dukunda gukora nabwo ubushize hari abangabiye inka bagenzi free zone kubera iki ibigano dubacishe ngaha harabashira mu ngiro ivyo bumvise ikibazo wowe dukurikirana ushaka kuba washaka kumaze igihe kirekire dukurikirana nakimurigira ushira mu ngiro nimba utarabishira mu ngiro nijyari nimba atari no munsi nijyari hari abantu bagomba bibaza bati kumbura ikindi genzoro nkayandi mahigwe bagenza amahigwe ufise ya mbere manini cyane nayo y'uno munsi rero hari umuntu ari mu gihugu c'ububirigi washaka ndahavuge inyinsu mu ambassadeur w'u Burundi mu makungu ariko uwo mu ambassadeur akakorera mu Burundi uwo ngo ninde niwo mdishanye uku kuntu ndabasangiza mu opportunity menshi ari mu gihugu abantu bashoramo imitahe hari amashiramo menshi yatangwe ku Agaciro Media kuko twagiye tubikora menshi cyane ivyo ndavyishimira cyane iyo numvise ko hari ababishize mu ngiro bakabikora reka ndabumvishe kumbure ino video y'umudamu bumvirize oya nukuri jewe kwa navuye mu Burundi nyene tukiri mu bintu by'amagume njyande z'amoko n'ibiki Burundi nayo narapfa ndacafise abavyeyi bari mu Burundi ubundi nayo narabo bwefashije mvuga ni je commence ma vie ngaha mu Bubiligi nibere umubirigi sinsubiye kugira ubwoko sinsubiye kugira ikintu na kimwe nibere umubirigi uko ndabona emission za n'ubu ndi muri pause ku kazi uko ndiko ndaraba emission yiwa urumva jaragiye muri electromeca hanyuma l'année passée wagiye kuraba umuntu atera amapome muyinga hanyuma ubonye nateye amapome aho simvuka ruguru ngo avyanje bavuka ruguru hateye amapome iwacu ni ashaka kanyaru turi mu itongo ryo muhira en face en fait twibera mu Rwanda ariko no bivuka yego twateye amapome je nabo tuvukana bopona twagize 40 trucs yego vraiment nabonye zaraduze naje kuziraba mbeko mvuga ngo na passe ubonye muri août ihetse yego vraiment sinzi no washimira vraiment no washimira na mama afite imyaka 70 nawe yagize imitahe urumva vraiment shago mwakwiye titre ambassadeur mahezagirwe cyane agati maze gukora nanje ibintu byinshi nahunze navuye mu Burundi burimo amagume maze imyaka 20 n'iyindi 23 ndi mu mahanga sinarinzi ko ari kintu nakimino mvuye nkozi Burundi ariko kubwa wewe omdishanjima kubw'ibigano dukorera natangiye kubona i Burundi ivyo ukora twereka aho Burundi bugeze mentalite ama opportunité nangura kumva nanje Burundi ndabukunze nk'igihugu canje nangura kumva ari cyo nkwiye kumara ku Burundi bwa bene wacu ati ni n'Uburundi ahubwo burimo abavyeyi banje ati aya ma video ndarukira n'umuvyeyi wanje nubwo ashaje cyane donc ku myaka 70 ariko ndamushira imitahe muri vyinshi bo watweretse
parce que umuntu akiriho abakiri umu acteur du changement oui ico utashitseko ukiri muzima wogishikako so ndabakunda cyane kandi nize ko nimba uri kuradukurikirana wamaze kwiyabonesha utari yaboneje nawe ubikora so ko bagenzi reka nabasezerene nawe utaha tuzohure mu yindi video utaha bye bye